ninde muntu wa mbere yakandaye ku butaka bwa Afurika yashitse mu Burundi gute yabayeho gute atamazu atamirima atagihugu yari hehe iyo Burundi butari bwabeho ibi n'ibindi nito tugiye kuraba mu gihe ca kabiri Burundi bwavuye he mu mateka adasanzwe tuzokora urugendo rurerure rw'imyaka ibihumbi iheze dusubire ku bantu ba mbere babayeho muri Afurika tuzomenya aho bari bavuye uko babayeho eka n'ukuntu bamwe muri bo bashyize mu karere kazova mu Burundi bw'uyu munsi mbega ni bande bantu ba mbere batuye ubutaka bw'u Burundi ivyo byose nito tugiye kuraba muri partite ukaba utarakora subscribe ni live story inkuru ubuzima n'amateka. Abantu ba mbere bari bamaze gukwiragira muri Afurika bamwe bashika no mu karere kazova mu gihugu cy'u Burundi hari kwinyuma y'imyaka ibihumbi haje kuba ikintu gitangaje cyane. Abantu bose ntibagumye basa bamwe bagira uko bagwirabura cyane abandi bagira uko bagwera abandi bagira imishatsi n'amaso bitandukanye n'iby'abandi. Ibyo byose byavuye kuki mbega hariho abazungu n'abirabure bahuriye cyangwa n'abantu batandukanye kuva kera. Ibi byose nibyo tugiye kuraba muri iki gice kigira kabiri. Ukora subscribe ugasobanukirwa buri kantu amateka y'u Burundi kuva kwiremwa ry'isi. Ukaba utabonye igice cya mbere subira inyuma urabe amateka adasanzwe parti A aho tuvuga ku nkomoko y'isi Afurika eka n'agataka k'u Burundi.